muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi ijwi ry'Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Eugenia Mukankusi basuhuza nongera kubaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biteze kuzagirana ibiganiro ejo mu murwa mukuru wa Angola, Rwanda. Nta kintu kinini kizava mu biganiro byabo kubera ko iyo urebye buri ruhande uburyo rusa nk'aho ruhagaze ku byo rwemera. Uyu ni Profeseri Omar Khalfan, n'umwarimu n'umushakashatsi mu bya politiki mpuzamahanga ari inaha muri Amerika. Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed uyu munsi yagiranye ibiganiro na General Abdel Fattah al-Burhan utegeka Sudani, ni nyuma y'ubushyamirane hagati y'ibihugu byombi ku mupaka ubihuza. Ingabo z'Uburusiya zagabye ibitero mu ntara ya Donetsk nyuma yo kwigarurira intara yose ya Luhansk muri Ukraine. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken biteganyijwe ko azagirana ibiganiro na mugenzi we w'Ubushinwa Yang Yi ku ruhande rw'inama y'ibihugu 20 bikize kuruta ibindi ku isi n'ibikiri mu nzira y'amajyambere bizwi nka G20 mu gihugu cya Indonesia muri iki cyumweru. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya. Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed uyu munsi yagiranye ibiganiro na General Abdel Fattah al-Burhan utegeka Sudani, ni nyuma y'ubushyamirane hagati y'ibihugu byombi ku mupaka nyuma y'ubushyamirane ku mupaka uhuza ibihugu byombi byumvikanye ko hakwiye ibiganiro kugira ngo bashobore kumvikana. Inkuru mugezweho na Fideli Niyongabo. Ibiganiro hagati y'abo bategetsi babiri bibaye inyuma yo gutana mu mitwe kwabereye mu ntara iri ku rubibe ibihugu byabo bisangiye mu kwezi guheze. Abategetsi ba Sudani bagirije inteko za Ethiopia ko zafashe zongera zirica abasirikare ba Sudani, yamara abategetsi ba leta ya Ethiopia barahakana ivyo birego. Umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed avuga ko igihugu ciwe na Sudani vyumvikanye ko bifise akaryo ko gushira imbere ibiganiro mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo biri hagati yabyo biciye mu mahoro. Aba bategetsi bombi bari Nairobi ku mugwa mukuru wa Kenya mu nama y'ishyirahamwe rijejwe iterambere muri Afurika mu buseruko IGAD. Urwego ruyoboye igihugu ca Sudani rutangaza ko habaye inama mu mwiherero hagati ya Abiy Ahmed na Abdel Fattah al-Burhan. Mu ndwi iheze ishyirahamwe IGAD n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika byaragaragaje impungenge kucuka kibi gitera ciyongera hagati ya Ethiopia na Sudani. Byari nyuma yaho inteko zavyo zitanye mu mitwe mu ntara irimwo amatati ya Al-Fashaka iri ku rubibe hagati y'ivyo bihugu vyombi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken biteganyijwe ko hazagirana ibiganiro na mugenzi we w'Ubushinwa Yang Yi ku ruhande rw'inama y'ibihugu biri mu muryango wa G20 bikize mu gihugu cya Indonesia muri iki cyumweru. Inkuru nayo ndayigezwaho na Fidel Niyongabo. Iyo nkuru yatangajwe n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika no musi wa kabiri. Blinken na Wang baheruka guhura mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze, bazoba babonanye mu gihe hari ukutumvikana gukomeye ku bibazo bitari bike harimo ikibazo ca Taiwan. Inama hagati y'abo bategetsi babiri izobibaye mu gihe Perezida wa Amerika Joe Biden yerekanye icizere ku biganiro bishasha azogirana mu ndwi ziri imbere na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping atarasohoka igihugu ciwe kuva ikiza ca COVID-19 cadutse. Ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika butangaza ko Anthony Blinken azogira ibiganiro kandi na mugenzi we wa Indonesia hanyuma aje muri Thailand ku munsi wa gatandatu w'indwi mu rugendo rwari wasibishijwe mu mwaka uheze. Inama hagati ya Amerika n'Ubushinwa zigeze kuba zisanzwe ziba katari gake zisa n'izahagaze mu kiringo c'ikiza ca COVID-19 no mu gihe cuka kibi cateye ciyongera hagati y'ivyo bihugu bibiri bikomeye kurusha ibindi ku isi mu by'ubutunzi. Yamara kuva mu kwezi guheze ibiganiro bisa n'ivyasubiye kuba hagati y'abategetsi bakomakomeye b'ivyo bihugu vyombi.
muri Algeria uyu munsi habaye ibirori byo kwizihiza imyaka 60 icyo gihugu kibonye ubwigenge. Leta yahise inatangaza ko umukuru w'igihugu yahaye imbabazi imfungwa 14,000. Fide Niyongabo akomeza inkuru. Ivyo birori vyahimbajwe inyuma y'imyaka 7 y'ingwano. Algeria yamaze imyaka 132 y'intwaro y'igikoloni y'Ubufaransa. Abdelaziz Bouteflika yahoze ari perezida wa Algeria yari yahagaritse defile z'igisirikare. Yamara uwamusubiriye perezida Abdelmajid Tebboune yarasubijeho uwo muco mu birori vyo kwibuka intahe yo kwikukira vy'uyu mwaka. Igisirikare cerekanye ingufu zaco mu gihe icuka kibi gitera ciyongera hagati ya Algeria na Maroc bivuye ku matati yerekeye intara ya Sahara yo mu burengero. Abanyororo 14,000 bagiriwe imbabazi. Perezida Abdelmajid Tebboune yateye igikumu ku itegeko ritangaza kugirira imbabazi abanyororo 10,000 ku munsi wa mbere. Itegeko risabira abanyororo bafise ibibazo vy'amagara kurekurwa canke ibihano baciriwe bikagabanywa. Ivyuko abanyororo bafunzwe ku mpamvu za politike boba bari mu bantu barekuwe ntivyari bitomoye buno nyene. Vyari vyitezwe ko perezida w'ubutegetsi bw'abanyapalestina Mahmoud Abbas, umuyobozi w'umuhari Hamas n'abaperezida b'ibihugu vya Tunisia, Niger, Congo na Ethiopia bitaba ibirori vy'uno musi wa kabiri. Ingabo z'Uburusiya zagabye ibitero mu ntara ya Donetsk nyuma yo kwigarurira intara yose ya Luhansk muri Ukraine. Nanone Fide Niyongabo. Buramatari w'intara ya Donetsk Pavlo Kirilenko yamenyesheje ko inteko z'Uburusiya zarashe vya muzinga muri iyo ntara mw'ijoro ryashiriwe uno musi wa kabiri. Atangaza ko ibisagara vya Sloviansk na Kramatorsk ari vyo vyageramiwe bikomeye cyane. Avuga ko ata umuntu ashobora guhungira vya muzinga Uburusiya buriko burasa mu ntara yiwe. Uburusiya bufise imigambi yo gufata intara yose ya Donbas iri mu buseruko bwa Ukraine. Iyo ntara irimwo amahinguriro akomakomeye. Inteko za Ukraine zaravuye mu gisagara ca Lysychansk mu mpera zindwi irangiye zija mu birindiro bishasha vyo kwivuna umwansi mu ntara ya Donetsk no musi kuwa kabiri. Iyo nkuru itangazwa na buramatari w'intara ya Luhansk Serhiy Gaidai. Ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi bw'Uburusiya bumenyesha ko bwakoresheje ibigwanisho vy'ubuhinga bukomeye cyane kugira usambura ibibanza bitangirwamwo amategeko ya gisirikare hamwe n'ibirimwo vya muzinga mu ntara ya Donetsk. Ibisagara bikomakomeye muri iyo ntara biracari mu minwe ya Ukraine. Impande zose zaratakaje abasirikare batari bake mu ngwano yabereye mu ntara ya Luhansk. Kuva ingwano itangura, Uburusiya bwasavye ko Ukraine iha abashaka kwiyongora ko intara za Luhansk na Donetsk. Arakoze mugenzi wacu Fidel Niyongabo waduteguriye akaba tugejejeho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri internet kuri wa3 radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari bya Afrika. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'uwa Kongo Felix Tshisekedi biteze kuzagirana ibiganiro imbonankubone mu murwa mukuru wa Angola, Rwanda. Perezida wa Angola Joao Lourenço niwe uzahuza abo bakuru b'ibihugu byombi. Mugenzi wacu Tim Ishimwe hamaze kubaza impuguke mu bya politiki mpuzamahanga Professor Omar Khalfan uri naha muri Amerika icyo abantu bakwitega gishobora kuzava muri iyo nama. Ubundi muri politiki mpuzamahanga nangwa politiki twita politiki mpuzabihugu, umuntu yavuga ko diplomasi ni ikintu cyiza. Ibyo bagiye gukora ni ukuvuga ngo guhura kwabo bizaba ari uburyo bwo kuganira, kureba uburyo ibibazo bihari byakemuka mu rwego rwa diplomasi. Ariko nkeka ko nta kintu kinini kizava mu biganiro byabo, kubera ko iyo urebye buri ruhande uburyo rusa nk'aho ruhagaze ku byo rwemera, ni ukuvuga ngo Perezida Kagame ahagaze nangwa se ntashaka kuvirira kuba yafashe umutwe wa M23. Noneho Kongo nayo ikavuga iti natwe byanze bikunze tuzashaka ingufu z'imbere mu gihugu, tuzashaka abandi twitabaze nk'uko banabitangiye kwitabaza cyane cyane uriya muryango wa East African Community. Ubu hari abasirikare barimo kwitegura kugira ngo bazajye kubafasha nyine kuba bahashya iyo mitwe, cyane cyane mu mutwe wa M23 witwara gisirikare. Uvuze ko guhura kwabo nta kintu kinini bishobora kugeraho. Ahangaha urashaka kumvikanisha ko guhura kwabo atari ubushake bwabo nk'abaperezida b'ibihugu bagize kugira ngo barebe ko umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi ukemuka? Buriya cyane
navuga ngo umukuru w'igihugu uwo ari we wese iyo asabwe umubonano mu rwego rwa diplomasi nkeka ko kuwanga cyane cyane yaba abisabwe nk'umuhuza ikindi gihugu nk'umukuru w'ikindi gihugu cyo mu karere nk'uko bazahura muri Angola nuko bahura no mu kindi gihugu ngira ngo ni gakeya umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ati ntabwo nshaka kuzahura na kanaka cyane cyane iyo ari umukuru w'igihugu nka mugenzi we kubera ko uretse wenda n'icyo kibazo kiba gihari hari ibindi baba bashaka kugira ngo baganire ariko ubundi mu rwego rwa diplomasi abakuru b'ibihugu barahura n'ubu bazahura ariko nagira ngo mbisubiremo ko nta kintu kinini kizavamo cyane cyane ku ruhande rwa Kagame aravuga ati yewe ntabwo nemera ndahakana yuko mfasha M23 ariko ibyo ntabwo ariko bimeze Kagame niwe wayishinze M23 uretse no kuyifasha niwe wayishinze. Wowe ibyo ngibyo ubyemeza ibimenyetso by'uko yayishinze kandi ayifasha ubikurahe? Ubwo aba ari ikiganiro kirekire ko twajya mu mateka ariko genda umuntu wakoze mu nzego z'iperereza z'u Rwanda ndi umuntu wakoranye n'abasirikare nigishije abasirikare bakuru abo bita senior officers mu rwego nabigishije hari Nyakinama mu majyaruguru y'u Rwanda ndi umuntu ufite amakuru ahagije. Ariko umutwe wa M23 wo uvuga ko uharanira inyungu z'abaturage bo muri Kongo bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda kandi bakomoka mu bwoko bw'abatutsi. Ubona hari ikintu ibi bishobora guhindura haba mu maso y'abanyekongo, abanyarwanda ariko by'umwihariko abo M23 ivuga ko iharanira inyungu zabo? Kugira ngo yenda ugarutse kuri iyo fata urimo kuvuga ko M23 iharanira uburenganzira rw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda aho ngaho byakumvikana gusa nuko ku bwanjye nk'amakuru mfite ni umutwe washinzwe hakurikijwe inyungu za politiki cyane cyane ibyo u Rwanda rwishakira muri Kongo. Ntabwo nkeka ko M23 kugira ngo ishingwe nubwo amazina yagiye anyurana kugeza ubwo nyine dufite M23 kugeza ubu ngubu ntabwo hari ibintu bita political motivation n'impamvu icyo wakwita impamvu ya politiki runaka yatuma koko abantu bavuga bati turi hano turarwanyira iki n'iki. Iyo ntabwo ikintu kinini kigaragara kugeza ubu ntabwo ari ukuvuga ngo M23 irarwanira abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Nibyo uwo mutwe niko uvuga mu mahame yawo ariko iyo urebye akenshi ugendeshwa n'inyungu za Paul Kagame n'inyungu za politiki zo mu karere. Dr. Omar Khalfan, umushakashatsi mu bijyanye na politiki mpuzamahanga, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze namwe kuba mwantumiye. radiyo ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda rwatangiye kuburanisha urubanza rwa Bwana Venant Rutunga uregwa ibyaha bya jenoside. Ni ibyaha byaba byarakorewe ahahoze ari mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi cya Izari Rubona. Eric Bagira ubusa mu nkuru irambuye. Bwana Venant Rutunga yagejejwe ku rukiko ari mu mpuzankano y'iroza iranga abafungwa. Yararinzwe n'abacungagereza afite amadosiye yifashisha burana. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda nibwo busa n'ubwafashe umwanya munini busobanura ibyaha bya jenoside burega Bwana Rutunga. Ku cyaha cya jenoside ubushinjacyaha burega Rutunga ko mu mpera z'ukwezi kwa 1994 aho yari umuyobozi w'ikigo cya Izari Rubona yagize uruhare mu kwicisha abatutsi bakoranaga ndetse n'abandi bari bahahungiye. Ubushinjacyaha bumurega ibyaha byo gukora icyarimwe no kuba icyitso muri jenoside. Bushingiye ku mategeko u Rwanda rugenderaho, ubushinjacyaha bwavuze ko ibyo byaha byombi umuntu yabiregwa ariko bikanashoboka ko yahanirwa kimwe muri byo. Bwamushinje ko yatanze ibikoresho gakondo birimo imihoro, amasuka, amapiki n'ibindi. Busobanura ko Rutunga mu kwezi kwa 1994 yafashe imodoka y'ikigo yayoboraga cya Izari ajya mu mujyi wa Butare kuzana abajandarume bisha abatutsi bari bahungiye muri icyo kigo ndetse n'abahakoraga. Ubushinjacyaha buramurega impfu z'abatutsi bari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri barimo abo bakoranaga n'abari bahungiye mu kigo cya Izari. Buvuga ko bushingiye ku buhamya bw'abagera ku 10 bugaragaza ko Rutunga koko yakoze ibyaha bumurega. Bwavuze ko yazanye abajandarume abizi neza ko intera hamwe zananiwe kwica abatutsi. Umwe mu batanga buhamya w'ubushinjacyaha yemeje ko na mbere Rutunga yari umuntu wangaga abatutsi akanabigaragaza. Ubushinjacyaha kandi buramurega icyaha cyo kurimbura nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Bushingiye ku baturage bari bahungiye ku musozi wa Rubona
ari abasivile bakagabwaho igitero n'interahamwe n'abajandarume bazanywe na Rutunga. Bwasobanuye ko abajandarume bazanywe na Rutunga bakagira uruhare mu kwica abatutsi, bisobanuye uruhare rwe kuri iki cyaha cyo kurimbura no kwibasira inyoko muntu muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Bwemeje ko mwibazwa ry'uregwa ubwe yiyemereye ko mu kigo yari ayoboye hahungiye abatutsi, bityo ko yagiye kuzana abajandarume azi icyo abazaniye. Abatangabuhamya bavuga ko mu kuzana abajandarume batari bagamije kurinda ikigo cya Izari Rubona. Bavuga ko bakihagera batangiye kwica abatutsi ku mabwiriza ya Rutunga. Ubushinjacyaha buvuga ko icyo bajyaga gukora cyose Rutunga ariwe wabanzaga gutanga uburenganzira. Bwana Venant Rutunga hawe umwanya wo kwiregura ibyaha byose yabihakanye, yabifashe byose ayumbira mu cyo yise ibyaha by'ibihimbano. Yabwiye urukiko ko iyo agerageje kureba imyitwarire yo kuva mu 1990-1994 asanga nta tegeko na rimwe yishe. Yavuze ko nta nama n'imwe mu zijyanye n'umutekano zabereye kuri prefegitura yigeze yitabira kuko atabaga ari mu batumirwa. Yemeye ko yitabiriye inama za tekinike zijyanye n'akazi ke gusa. Bwana Rutunga yavuze ko yahuye bwa mbere na Nsabimana Sylvain wari prefe agiye kumutabaza ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 4 1994 kuko bari bafite ikibazo cy'abajura bazaga kwiba mu mirima y'ikigo. Yabwiye urukiko ko abatutsi aregwa kwicisha muri Izari yagiye amenya impfu zabo nta ruhare yabigizemo nk'uko ubushinjacyaha bubamurega. Yahakanye cyo kuzana abajandarume bo kwica abatutsi, avuga ko nta n'umujandarume n'umwe bari baziranye. Rutunga yavuze ko Izari imaze kugabwaho igitero atamenye igihe ubwicanyi bwatangiriye, gusa akagenekereza akavuga ko ari mu mpera z'ukwezi kwa 4. Naho ku cyo kubagira ikimaze babaga bavuye mu bwicanyi nk'igihembo, uregwa arabihakana akavuga ko n'abamushinja ibyo ntaho bagaragaza ko bamubonye. Yavuze ko interahamwe zinjiye mu kigo yayoboraga adahari. Mu mwaka ushize nibwo Venant Rutunga wayoboraga ikigo cya Izari Rubona yoherejwe n'igihugu cy'Ubuholande kuburanira mu Rwanda. Umucamanza yemeje ko urubanza ruzasubukurwa ku itariki ya 18 z'uku kwezi niba nta gihindutse. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Eric Bagira ubusa urakoze kuri inkuru. Impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirasaba HCR kongera amafaranga yo guhahisha kuko ayo babona buri kwezi ari make. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira. Izi mpunzi zo muri nkambi ya Rusenda zimaze ibyumweru 2 zihawe amafaranga yo guhahisha n'ishiramwe rya PAMU, zivuga yuko abenshi amafaranga yaheze bitewe n'uko ibiciro byifashe ku masoko. Philippe Misago ni impunzi yo mu nkambi ya Rusenda, aba muri village y'Icyenda, agaragaza yuko bugarijwe n'inzara bitewe nuko bahawe amafaranga make yo guhahisha. Ubu turiko dupokera 19,500 ku kwezi. Uravye ingene ibiciro by'ibintu byaduze biteye ubwoba. Agafuko k'umuceri kageze ku mafaranga 60,000. Akubufu ni nkuko nyene ibintu byo kuvuga. Amavuta ikidumu ikireko kugera 65,000. Dusanga umuntu ariko arapokera amahera adashobora kuba yo mumaza n'indwi n'inusu mu bana. Tuna ari ibintu biteye ubwoba, ahubwo twabuza ducana tumira twaguma tubasabe nimba tumuri system y'amahera bicare bavugane bajane nibihe barabaha ibiciro bigeze batwongereza amafaranga n'ukuri amafaranga turiko turapokera kintu kimwe ashoboye kutumarira. Uyu mugore muri village ya mbere uzwi ku izina rya Kwizera Imana Aline nawe yerekana yuko bahura n'ibibazo by'inzara bitewe n'amafaranga make bahabwa yo guhahisha. Anjewe mfise itayi 9 ndaronka 175 n'amajana 5. Rero ngiye gusumira abana ifungurwa bijanye n'ukungene byaduze. Nguze ubufuko 2 bwa semure nkacangura agafuko k'umuceri. Amafaranga yose acahera kandi ntararonka twaduharage, ntararonka kunyu, ntararonka amavuta, ntararonka n'udukara. None inzara n'ukuri iraje ikintu nosaba k'ibintu byose byaduze. Je batugarurire foire y'ifungurwa. Izi mpunzi zo muri inkambi zigaragaza kandi ko nubwo amafaranga zihabwa ari makeya bigoye kuri zo kujya gushakira imibereho muri mwe mu bice bya territoire ya Fizi bitewe nuko haranga umutekano muke. Nibi bifungwa byazimbye, impunzi zaruha zisohoka zikaje hanze y'ikambi zigakora mu mirima, ariko ubu ntibigishoboka ko umuntu ashobora kugenda ku birometero 2 uvuye mu kambi ya Rusenda ahura n'abantu bitwaje ibigwanisho bakamukubita bakabikoreza imizigo bamudugana mu mashambi yo basanzwe baba. Barefije bararemerewe cyane nikitwa ifungurwa zapanze amabeyi kandi tuhembwa turonka udufaranga dukeya tujanye na ratio y'abana. Nukuri ni mudufashe murabu kungene modufasha mutugwe mu mugongo nkuko mwatwakiriye kugira abana ntibicwe n'inzara. None 19,500 twobijya ukwezi kose turwo tujya guca ingero iyo mu mashamba bariko baratwiruka ko batwirukana mu mirima ngo nitugende twicare muhira dutekereze ngo iri shamba sigi wacu. Twavugishije hasi kuri iki kibazo cy'izi mfunzi zivuga yuko zihabwa amafaranga make yo guhahisha muri ibi biciro byaduze.
ntibyadukundira. Ariko umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda Jimmy Bishemeye avuga yuko icyo kibazo cy'amafaranga impunzi zihabwa atajyanye n'uko ibiciro byashe ku masoko bakigejeje muri ASR babwira yuko izakegaho. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. muracyari kumwe na radiyo yanyu Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. nk'uko mubizi tubagezaho ikiganiro muri Isanga buri munsi. Ejo nagira ngo mbaze mugenzi wanjye icyo aduhishiye. Edi Rwema, uranyumva? Ndakumva Eugenia, wiriwe neza. Wiriwe. Uduhishiye iki rero mu kiganiro muri Isanga ejo? Ikiganiro muri Isanga cy'ejo kirenda gusa nk'ayo makuru mugenzi wacu Vedaste Ngabo yari arimo kuvuga, ariko ahanini tuzaba tuvugana n'impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nduta. Uzi ko muri iyi minsi leta ya Tanzania isa nkaho irimo gutegeka izi mpunzi gutaha ku bushake. Yababwiye ko umwaka nushira badatashe benshi bazasubizwayo ku ngufu. Bamaze kandi n'iminsi bakangurira imiryango isanzwe ifasha izo mpunzi kugabanya izo mfashanyo. Zimwe muri izo mfashanyo ni izijyanye n'ubuzima ndetse n'amavuriro, imiti, ibintu nk'ibyo. Ingaruka rero ibyo bizagira cyane cyane ku buzima bw'impunzi nizo tuzibandaho cyane na zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri muri iyo nkambi ya Nduta. Urakoze cyane Edi Rwema. Ubwo abakunzi b'Ijwi rya Amerika rero turabararitse. Urakoze. Tugaruke mu Rwanda. Akarima k'igikoni gahingwamo imboga zitandukanye gafasha ababyeyi benshi bafite abana bato mu nkambi y'impunzi ya Mahama isanzwe ifite abana bari hasi y'imyaka 5 bagera mu 9,000. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Thierry Ndayishimiye. Iyo ushitse muri iyo kambi ya Mahama uhasanga uturima bitu tw'igikoni. Kuri buri muryango duteyemo imboga z'ubwoko bwose zirimo irengarenga, epinari, intore, ibitunguru n'ibindi. Ababyeyi bafise abana bato bari munsi y'imyaka 5 bavuganye n'Ijwi rya Amerika batangura bavuga uko byabagendekeye bagishika mu ikambi kubijanye no kugaburira abana kuko atambuga zaharangwa. Ico gihe nta na mikoro yo kuzigura bari bafise. Tukihashika nyene byaratugora kuko ntitwari bwiyakire, utwari biyakiriye baragwara kwakiriga tukihashika byaratugora no kumenyera kurya. Twebwe kenshi byaratugora pe ntitwari tumenyere ubugari bw'ibigori n'ibishyimbo ntabwo twari tumenyereye kuko twashitse mu mabroke mu matente kuko twebwe ibyo guhinga nta n'ibyo twari tumenyereye. Naho twahabona ntitwibuka kubirima, twavuga ngo tuzotaha turabireka. Muri iki gihe abo babyeyi barashima ukuntu begerejwe uturima tw'igikoni bagasubira kuronka aho basoroma imboga zifise akamaro gakomeye ku bana n'abakuze, cane cane n'ababa bafise indwara zibasaba gufungura imboga. Abana basa neza baramenyereye, natwe bakuze twarataye turataye naho nje nk'ikiro 60 magera kuri 40. Baramenyereye n'Uburundi gutungwa n'imboga kubera diabete umugabo wa diabete. Imboga imisi yose ntange naje nsagira imboga, ariko ndagera igihe ndazibura ndatago. Dufasha cyane mu mboga kuko iyo uronse imboga naho dushira ku biharage ugacumbira abana ubugari buramirika. Uburyo bakora uturima tw'igikoni benshi mu bahungiye muri iyo kambi ya Mahama ntibari bazi uko dutunganywa, na cane cane utwo batunganiriza mu mifuko n'ibibido kugira ngo n'abadafise umurima baronke imboga. Bavuga ko babanje kwigishwa uko bikogwa. Bibonimana Chantal ajejwe imibereho y'impunzi ziba mu ikambi ya Mahama kuri mikro y'Ijwi rya Amerika. Uko bagerageza babona utwo turima tw'igikoni baragerageza by'ukuri kudukoresha nk'uko bashoboye. Uravye mu nkamba nibaza ko wagiye uhazunguruka mu ngo nyinshi hose hari uturima tw'igikoni kuko na benshi tugenda tubigisha. Ivyo bintu biratunezereza kuko kanatsinda utwo turima tw'igikoni hari amazi akwiriye mu nkambi. Ico turagishima cyane, turashimira leta y'u Rwanda mu buryo budasanzwe kuko inkambi ya Mahama niyo nkambi ngira ya mbere ifise amazi mu nkambi. Kurima imboga mu ikambi ya Mahama hari n'ababigize akazi ka buri munsi kuko baba bafise abo bahemba ku kwezi bazikurikirana umunsi ku wundi. Ijwi rya Amerika ryasanze abariko baravomera izo mboga bahembwa ku kwezi. Umva uko batubwiye. Jewe ndavomera umuntu ubundi namara kuvomera ku kwezi akampemba amafaranga. Mvomera dodo zerera n'ibyumweru bibiri, ubundi zamara kwera akagurisha ngo nyine akamuha amafaranga. Ku kazi ni akazi nahawe ko kurinda imboga, ndahembwa nta kibazo.
naho ibijanye n'ikibazo co gufungura nabi mu bana baba mu ikambi ya Mahama, uwuhagarariye ubushikiranganji bujejwe gutabara imbabare Eminema Vuganeza Andre yabwiye Ijwi ry'Amerika ko benshi mu bana bari mu ibara ry'agahama, ni ukuvuga abagwaye kwashi, usanga bafise ibindi bibazo bavukanye. Abandi rero bavamo ariko nabo usanga bidaterwa n'ikibazo cyo kubura ibiryo, akenshi usanga ari uburangare bw'ababyeyi. Ariko hari gahunda zitandukanye, buri centre de santé hano mu nkambi ifite gahunda ya nutrition. Abo babyeyi barigishwa, abana bakabafasha kubona ifunguro ribakura mu muhondo kugira ngo basubire mu byatsi nk'abandi bana. Kandi nibwira ko turi mu ntambwe nziza kuko hakozwe ibikorwa bitandukanye, harimo kwigisha impunzi guhinga champignon. Kugeza ubu mu ikambi ya Mahama abantu bari mu mugwi w'abana barenga 28,000 nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganji bujejwe gutabara imbabare Minema. Muri abo bana abari musi y'imyaka 5 barenga 9,000 ni nabo bama bafashwe n'indwara zishimikiye ku kurya nabi. Minema igatangaza ko abana bashika kuri 25 aribo bari mu ibara ry'agahama, ni ukuvuga ko bagwaye kwashi. Ikanavuga kandi ko bigoye ko bava muri uyo mugwi kuko bavukanye ibibazo. Abashika kuri 50 nabo bari mu ibara ry'umuhondo, abo nabo bakaba bariko baritabwaho kugira ngo bashike mu ibara ry'icatsi gisanzwe kibarizwamwo abana bose bafise ubuzima bwiza, inyuma yaho babone kubasezerera. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Ijwi ry'Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:30 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabaranditse. radiyo ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro byacu biri hafi kugera ku musozo. Tubabwire muri make amakuru twabagejejeho. Mu kanya twabwiye ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'uwa Kongo Felix Tshisekedi biteze kuzagirana ibiganiro imbonankubone mu murwa mukuru wa Angola, Rwanda. Amakuru dukesha New Times yo mu Rwanda ni uko Perezida Paul Kagame yageze muri Angola guhura nyine na Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo ku bijyanye n'umwuka mubi umaze iminsi hagati y'ibihugu byombi. Twabwiye kandi ko Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed uyu munsi yagiranye ibiganiro na General Abdel Fattah al-Burhan utegeka Sudan. Ni nyuma y'ubushyamirane hagati y'ibihugu byombi ku mupaka ubihuza. Bumvikanye ko hakwiye ibiganiro kugira ngo bahoshe ukutumvikana. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken biteganijwe ko azagirana ibiganiro na mugenzi we w'Ubushinwa Yang Yi ku ruhande rw'inama y'ibihugu 20 bikize n'ibiri mu nzira y'amajyambere bizwi nka G20 mu gihugu cya Indonesia muri iki cyumweru. Muri Algeria uyu munsi habaye ibirori byo kwizihiza imyaka 60 icyo gihugu kimaze kibonye ubwigenge. Leta yahise inatangaza ko umukuru w'igihugu yahaye imbabazi imfungwa 14,000. Ingabo z'Uburusiya zagabye ibitero mu ntara ya Donetsk nyuma yo kwigarurira intara yose ya Luhansk muri Ukraine. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda rwatangiye kuburanisha urubanza rwa Bwana Venant Rutunga uregwa ibyaha bya jenoside, ariko arabihakana. Impunzi z'Abarundi zo mu nkambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirasaba HCR kongera amafaranga yo kuzifasha guhaha kuko ayo babona buri kwezi ari make. Mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abanyeshuri barenga 44,000 batangiye gukora ibizamini bisoza mu mwaka w'amashuri abanza. Bibaye mu gihe igice kinini cy'iyo ntara kimaze iminsi kivugwamo umutekano muke. Nshuti rero mwari muduteze amatwi, ibiganiro byacu byo kuri iyi saha naha tubisoreje. Tukaba tubashimira cyane ko mwahisemo radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika. Ndashimira na bagenzi banjye bose bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho. Ku buhanga bw'ibyuma hari Engineer Patrick yarafatanije na Nadia Taha.
ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezerero mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe, umugoroba mwiza kuri mwese.